uragenda ukabimena hariya Dore kwagenda ukaraje n'imisi yose. ushaka gufasha nabi uko Nawe nawe yanagiye. n'abakobwa niyo n'abazara mu gihugu kubera n'umusore akomeye agomba gutanga akazi Ibyo byayo gukora ariko nabize no kumubona agitahanira no ngaha yatangiye umuntu yatunaniye yananiranye kubera uwo mwana Niko mubazi byo. Marenda gukumbuye. yahono nawe umugabo ngaha cyane udafashe n'umwana Nimaje ndokoze ibyo. ukavoma amazi amabido y'uganda ntabe ukamushyirira amazi ateka koze ibyombo akaza kuvuga Niba najya byishimye nazara bikora. bari ntoki mbe wenyine imaze iminsi Nga ngaha ariko ntawe akazi ko kagutwaye je nizindukira nyene kwirabira abagenzi ko akabosi ko bashiterera inkuru cumi na zibiri z'umugoroba ubu babonye nta mujiro cyane Wamsina kugurura nawe ndi kumabona. urana mu buzitiro kandi rero iyo yiruka je cumi na zibiri iminsi yose none hajya hari mwijoro sizere nusu hari ndakira ko nkankamira umwana wowe cumi na zibiri iminsi yose bari ngaha narinda nje kuryama ukajyana nyine utarataha none manda kubaza ugomba njyame mu cumbi wawe cyangwa njyame mu cumbi wanje none ntiwinjirana muri sara none we nyamba bugiye mu cumba nuko mugomba tugume ducungana numana mwiribere utaje none nzi ko twamenyeranye ari bisanzwe bamaze kwama mbebaho cyangwa no kumuhindura impuzu none umupira wari wajyaye yeko na bitagushinzwe byose mu bibaza none ubonye ugomba nze mwigire mayibo impuzu iyo ukeneye impuzu kugira ngo nubu niho naho ndiko ndakura hamini ukora urakora ndashobora kugenda nkakubita amadiri mbona karasi y'urwanda amaze gusoma umunsi byakunaniye nyine nzotahe ndusanga gupambana izi mpuzu turiyambikizi ntizikunda uriyibaca nuko mbanze ndagenda ndigusa cyane nusigaye inyuma amahera mwenda ndabura igihe nugo Oya ni wowe yiba yajyana jewe ye wese uza kugura ibintu byo kwisiga ku nzara no ku minwa amahera yose urarura ry'iryo joro ryose nta tuba twicara tuba turi mu mabrage none muri vakansi tugire gutembera bande bande tuba turi kubona abakabuzi nawe ushika wicara umengani wanyu Onde mabuye tuzina. Sawa. Murakoze. Nisawa nawe. Ndi wawe kandi cyakozwe muri all. Bagikoze mu butare bwa Niki. cyawe urishima we Oya hasi cyane. wawe n'abakozi wanyu turamana n'ibyo amabrage ajya amasaha utahira kwa No muri sayi twari mwa muri kumwe leta tuvuge ntabwo mwa muri kumwe sayi Tugere muri twari turajana. sayi mwijoro mwa muri kumwe Zanga. Oya. atavugira guca Izishika je. iwanyu utasanga Ngedunze. 21,45 manashitse muhera je. uyu rero atari saa tanu saa sita nta muntu Yo. bose ni tuba turi kumwe kenshi Oya mwiza ego bari tuba turi kuri mwe. Oya ni keshi. ari mukuri Oya ni keshi gusa jama sana ira ko ma kandi akagangu kari barakuza urazi nyina wa nyina kandi akunda kubesha none ndakugururira Nene rupango sugi wanje jimba nishikiye muhira wa none ndakugururira umuryango muhira nakubwiye ko urupanga barugi wanje aho nshika muhira none ntugira bako ufise umuzamu yaje ndafise umuzamu yitwa Mathias muhira no mu nzu irara yo kikuse yitwa ne yitwa Mathias banyina yo banyina jehe papa yitwa Ntunzenye ndagibagiye ni Mathias oya manyina si Mathias araguhenze akujanye no kwa mwe ajana ro babaye n'umutima wanje nani baba n'abana none mama tende ndakukumbenje kugira twe turatiri mu nabyo tututanga ngambe nambere impundu asigaye yambara sinzira ugira kandi taha ijoro ugira kandi ntumvama n'ibitara uroka gusuka isuku ukagenda umwana wanje amenetse wenyine ego mama nahaye ngamaje ndiko ndirankura nubona ko imyaka nyine kirayi ubona kubwiye ntumubwira namenye aho watana ucukura n'amahera waguze kado gift gift neza kwamenya kandi kado gift mama nabivuge nahana bivuge urakavuga ijya nyuma ibi bivuge mwanzi oya nabihebye bivuge mpama nakugurira akabeshi aga
akabeshi Yo, rike. avuye muri Afrika Kai chama kiza kurobeza ukonyere katakija kwibara. umviriza Jesse ko ntazo nigeze ndamusega basi nabindi bazi Mpriza amateke niho turi kwama. yo noco ndakope kubuhohosha ndagutera isafuriya mureka mvuge wanananira Umufunzo urugundu badudu. winde nawe utagira ikikundo wanananira ai nazo ana ni solo Ndafise danyene abasiti. kituri bitisho imitunu Mfise abasiti bajungera amashuri yakunaniye Mviriza rebe warabe abandi bana bamenye umwaka wose ngura amakaye Je yo menya nkigumira ku hari hanye n'abandi baniga tuko turi Irigara kembera. karara Ibi byose mwa yuko biraba. kwera no munsi kayi nanza mfise kukugururira Uyu mama ndari umayi wabo mama ndarukumbura mu bodi teri nkuru tatangura mayi wabo hajya mwibarabara Zarara muri twari. mayi wabo genda jora ramukikana muri piye ko ndashaka kubona n'abandi zitakare hari umwana baba nawe ndakubwira umupira wavuye yego mwana eh ya amara nawe Wewe kabosi nubona wewe kabosi wewe. nayo yite bamuhaye kando ku radio Wewe kabosi nubona wewe. ariko icyapa kiradi nese ngiki iradiyo yayo kandi impira ratsinze ma yaragiye mu muziki rero oya simiziki yakiza akantu karyoshe mu ibiryoshe ibi abataryoheje yakinye abataryoheje komedi sesa basi nta byatsi abataryoheje kaje kuryohera abantu naye yakumushyikira ikinyoma Oya, si barira ndamahera mu kado cyane yo uri radio inde ni ingira namwibana nako mugenda igihe mu muri aya tuzuko satiri binye bisatse iyo ni kado mama oya reka kumuraba urujisho agaje ngo None mawe none ngaje ngiziki. no rutabura Kandi mama bubu ntimucisonera no. ugira ngo mite mvuze Koti ngo yakiko Koti Ngiki yakiko ngiki. ikubita Koti yakiko emwe ndakope kubo Era naho yendo zirala kandi ahubwo webwe ndondera imusha ngo ni umusha Mwiyahurire ko. Munja kuti myaka 18 ari ntabagikubira. nakwiyahuriye ko namakoresha umwuko koresha umwuko oya nta mungu n'abasanga bafite icumbisho bagumukubitiye ndabakubita inkoni y'umusha Ubwo nukuye kutura tabira majeje. nabiri mwana wanje ari bagutunze ngani bagutunze Anunze byari. none ma bayererwa kibisakira baba ndakubaza kufise abana birabura gusa ngeneruza mengo bavyaye mwijoro Nasa no mengu umutama usinyaka iyo garisombo heraba Ibyiso byacu. oya ariko ndabivuga uri kuranduka Era bingene dusa. uri kuranduka era Iwanyu biramurarusa. abaga ndabizi baba ninganda bamuhaye ahubwo naho afise umuntu bagenda nayamuhaye kandi Nyambari mama wa. nyine umuntu asa nkuko tabi ni mpango jana ya bajaye kurya nyene niba usanga niwe mwaje n'ishubu utera ujayo umbira mu rugo oya bazirindire utera ujayo utera ugenda kuba umukobwa yagutesheje ishuri genda hereye nduha ni kera Ugende. Nanze ngo ni brage kumbe aje ahubwo byavye. aguhe imipira aguhe n'ipantaro yongera kugaburira ugende bunyene baziko n'amafaranga mwanyemereye Majenzo kuyomokera jewe amuzombura we mudusire kwiririza ngo urabuze umwana we genda nzosikara nuyera amazi Kenzo kwigira je. ndayambaye nasi tutoyikwayo ndabivuga je sinshika ega navuze Ibya nyuma navuze ngo arapfuka napfiye. wabaye imana y'umwana kuranga Byari birimo. basigaye bakwambika nikaboka hariya Rero njya ninumire mu kusiga muravugana na kabosi wawe nyamba. Inde, inde. Kwanza nta nzoja mwe Inde. uzogenda iwanyu naye nsigare ngaha. jewe ati ndagenda reka hari wacu urapfira uko batwenga ugira unyirukane Kandi Afise kabosi. umviriza. We nakwereye iminsi yose umumenyeye. ndakopeka Genda iwanyu. bazirindire wega hani Wita wawe iwanyu. Genda iwanyu. umviriza we ahubwo genda usore umuryango Genda iwanyu. ndagikubita isafuriya mbere Genda baba iwanyu. ndagikubite mbere ndagikubita isafuriya icyo gihe nimugwanira nari niciye umviriza oya ngani mugwanira none kagomba Genda iwabo amaje dusige turavugana. mwese nimugere mumvire mureke kumena umuntu kuvuga je sinzi Ngo icyo ntabwo ngo genda. baziri umviriza Genda iwanyu. amagwagwa ntasigaye apfuye ungana uko
kwega ibi bintu Chika boss. ajeka pose kajya ganga umugenda nagamize turi tumengo Chimachire shwangisho chivuga ibintu byo tumwe amatagito. arengeje nako hari ikintu nakuzaniye ndaguhiga ku telefone nkakubura ndaguhiye muri izo ndiye Ubona abo mya. kandi nako ndandikira umuntu None umpiwe twakoresha. uraza gukuramo kate simu hama tufuze urakoresha nyine tuze turavugana waza gukura abashatse gukora iby'imbere kuri Imana Ngizo kidayijana nyine abandi bimazeho njama nzo ndayisokorora nyine atambona. ewe mama yaragiye Kijari. ubwo munsi ndakubwira tugenda ndaza tuvugana mama yaciye agenda bari muri Oranje Niki gituma nawe ugenza ushaka wakintu singenze uko nshaka na jeje nyene wakintu mazima. bikeye bari kuza abantu ukamuyobora abantu None nyereka ingene bafotora. ewe muka iyo mbonye ntari yindi mukaza ntabwo yenda kumukata aramubonye mama ni sawa amahoro na Bahasudi hano fasudi. nibikina ibinyaruka yamureke mubaye makuru ndayumva ayo makuru ndayumva mukazana cyane bari Mwana umunyeshuri twikana. bigana Bishuri. gatanu ariwe yagutesheje umutwe ukarimo uyoboye gatanu gusa None mawe ngiye wiga ntabahungu mwiganye. nawe wonyene haguruka rero mugende mujanye mucuri wawe n'amatelefone aragura n'impuzu araguriye n'agace mugatuja n'inyuma Nyuma y'ibyo byose wabikuye icyo genda mwubake ruguru nayo sindagira kubaka anyashari kuza kumuhonga none kumutesha ishuri umva utaragera abiyumujana none wogenda iwanyu wonyine. murajana umuswa kwinjira murajana abe icyo coco ndakibonye ndagisabya mu gatatu ngene ndayitwara genda mujane hoshi Wogenda iwanyu. jane hoshi genda mujane hoshi None maje usubiye he abonye jewe sha umukobwa mama nawe yankumbi nawe zoshaka agakerera sinshobora kumuhera kandi nawe ibintu byo kuduriza ngisho uvuga ngo nzoza ndagucorera yampaye amahera urabona nk'igi telefone yampaye ubu nsigaye nzi kwifotora cya kindi cha memba kitangwa iki cha sife ngira gutya selfie ngira gutya nkaca nirabisha kura nyene twifoto iyo ndibona hari wabonye uri rubi nico gituma cyane umuhungu agukunda wewe uzogudurani kamenye ubu bahungu bubu turazimvye n'ubaza baraduhonga burya arakobwa nago rurashaje rwarabuze niyo ruca mbari ushaje yo ni John ya bido mugaru urashaje weho rero yo nongene wirabura umufyiri amakara je nawe nirabura ndumuhungu iraba honyine jewe agafoto kamushiki kagisikina gisaza se uribonye yita ndakwanavya mukobwa wapfuye wibonye mu gitelefone nyinshi none ko we baguha ibintu by'umukobwa nene we ninde muhungu aranagwa namba kugura n'imbombo cyane n'ijogi nta nibazoka sindagera yo kizosazira ngaho si watwaye urujya arakobwa rushaje namutwaye he ko tugikundanye none aguma kugurira nikakuje rero nikakuja zongurira hari umuhungu bagurira impuzu no we heraba ko yama mwacarake nyuma mbani impuzu zitabutse ariko jera abandi nzigaye nyene ngezweho arakwambika nanje umupira nzowambara mpaka utabutse umukobwa akwambika nani none ego iwabo bafise amahera nani isoni mama wiweho nyene yaheruka kugenda i Buraya aje azozanzanya amakado yo agwa yahiye kibe cha uri kirofa wishinye ubuzi bya mama ikirofa ni wo kuri ukumbura umwonde uzomererwa neza uzurangumiriza ibanga
uzobivuga nyine cyangwa imitima ngo ziga nyene mucyo nkunze ujya mu kugonyine ajinga umwe karibu ujya umunsi yo maka uce kugenda akagumuri shop akagushopingira uraza bita gushopinga muri ville mukagenda ahantu nyene hari VIP hamwe bazoka uyigura 1000 akazi kawe guma wifite byiso no bwira bure bugusumba sha umenga ni kaburimbi imiduga izogucako yo jembo nadusa we ntibiraganka genda umuhungu rawe umukobwa yankunze John ya bido umenga n'umuzungu mushinwa chinjawa Uransiga. Hamagara uyu mukobwa uciyeko. Manzi bagara ingo. Umuntu akubwiye ngo hamagara umuntu kumuhamagara uramukankana. Namuhamagara. Wana shanda kubaza. Basi naho kaza yishima kuri jewe none. Nawe wabonye usubiza telefone yawe. Wabonye ko yishima. Urakomeye. Wadi uri mushikana hanze. None genda mukije. None ko utamara mukije. Witwa nde? Wumvise. Gusa ni mushikana hanze. Mushikana hayi. Arirabura. Nuko. None uri inzobe. Wowe uri inzobe wiyo nzobe yawe kumariye. Oya arina nawe ura urabanye n'usa uri gitunguru. Igitunguru kurabasa. Umva shana hari muhera. Vuga neza rero musaza wawe burya yakundanye n'iki? Banyitarina hama aende kurabana hayi mama wani yake wowe rero umvita mbwiye nako nje sinamubwiye nanjye nitwa Kiyi mugani hari yarakubajije ko wishimye wewe tazana Ndiwe nakubwiye we ntubona ari nana ayo mafaranga ni menshi mama wari yari sinjari jewe naguherekeje ntacyo nsezera jewe naguherekeje nzinyima uturankubita nkubita ingubyo amafaranga je ntanacuma maye none wamahera n'amanda guha muhera ngana oya namusengera kandi uzomara amaza mu bantu ntabwo n'imisi yose ndi kumwe n'umuntu gacugirana cyangwa narirabura n'ubwirabura bakuze bari icishwa shaha tugenda yo mama bi Kamara durani kete yama ninde bashona hayi ushona hayo wow ndi wirukana jya rukamukita amakoro mwe cyamutesheje oya ntiyamutesheje ishuri zira mwebeje ishuri yo yagoye amarere kugira ngo abatware mwese cyane none nawe tucija kubaye ko naye namubwiye ko tuja kubaye rero mupaniki ujya namuzoteka ibintu bigasha ntazopfa yinjira muzogenda namba muzogwa ku nzira azoza muri urugo nkiriho murabanza mu nyiki abwegenda yataburi yataburi ikiyo agwamara kubera yaba amaze magenda muri wawe sindamushaka ngaha ndabisubiyemwo inshuro zitatu ujya nawe nkeneye ngaha twaragiye ngaho rurabyibuha namba ari byo guhisiza ruratamuka kandi uranakuze ku mwana wanje oya ujya cyari mu rutamakazi ntuzozaga mama narujyaye rujya ruhindutse rutoja rumika mutima mwiza none we shaka abantu nta mutima mwiza iyo ntishaka ngaho ujya shaka umukobwa akiri muto azobasha kugenda
gusuma agasuma akamenya ngene atorera abantu iyo kandi ujya iwawe n'ababosi honyene igiti iwabo ntubijyana mu rugo aya niyashikaje bazoke nabwo azohora agakubitana nahaye oya none woshaka babandi baza azohora agahonda nahaye ushaka babandi baza gusenga nabo nkeneye n'abana b'ababosi nkeneye ngaha mu rugo kurya nyene oya njya narimo rwose narimo nasona no mu mutwe nasona nakanye nawe urimenya rero niwe azoza ngaha yego n'abandi kuja muzi kugera nzogera uzomenye mu mujana mwe nawe uzomujana ariye muntu uze mu rukara ujya nyene niwe dushaka apana kwaza ujya niwe dushaka nakunda gahe vuga ndaguriya musteri jeme nta muzeri pa kubigenzo panyo naranze kandi uze kumena umutwe ndakwisata ndiruhande genda muyage muzogira umuswa uzosanga mwari umuriro ndaha kubyara ukabyara ibirungo byose ahaye nananiye mama wenyine naragiye mwiriwe mama n'amahoro umunsi ko utaje kari mwenzi bigamaje ibyo impanuro zo ndazumva utumvise impanuro z'umuvyeyi ibindi bokumva byo bari biki reka nze kuba ndaruhutse gatoyi sezeranye ko zaravuze byose tuvuga ese jewe nzokubahiriza nuko mama nawe maneko papa utamubwira aje nitwaye tuberanye yamaye amahera w'umushiri wawe twaduye ngiye mu isoko nayo yakurungikanye inka oya nawe yampaye jewe yakubwiye ngo iki nakwiye ko yampa jewe oya yari yavuze ngo ntaza gushika mu yawe ari none aca kurungikana amahera ngo yame oya nayi wanje amaye mwifana urabona ingese yawe utanguye gukunda amahera iyo yamaye mwifana none basi ncorera ko noncorera ko jewe gucorera ibyagwaye biramara none yaguha reka nzoza ndakuvugira guhe n'ibindi rero kujya arafise amahera uno munsi ncorera ko none uzi ko dukunda na hasi oya sika gucorera nje ngana nkwiye mama nyari mama yantuki none kuri baraguza nawe ashaka ngaho uri baraguza tureke gake umuntu azobikora gisiranse azokwiro tuvasanga turi kumwe kandi yavuze ngo ntawe ashaka ngaho nashaka ko nkamugururu none iri kugera ashaje none muzi ko umuntu yakuza amera nk'umwana muga mama yamwansi namwansi jeko ndamukunda muzogume mukundanya ahubwo nimuzohebane ndakubemera wewe wese rero ngo tugende mama hajyanye